nka Bface na DRAMAT Bface muyazi aremeza neza ko indirimbo ari ya DRAMAT aravyemeza neza kandi aranabivuga aravuga neza ko indirimbo ya DRAMAT mugabe ngora aravuga ati udashobora kumfutira paragraphe yiwanje atabinsabye indirimbo sumuri nka Bface acafise umuntu wo kuririmba ati canke yabona yuko vyanse ari yo ndirimbo yonyene yabona Bface twayaza umwanya munini no munsi DRAMAT twayaza umwanya munini kumwigisha wa kaminuza Bface yambwiye ivyo DRAMAT yambwiye ivyo mugana agiye gusanga ibintu bapfa abakobwa no sense ntibigiye koro none ko Bface yamaze kuyiposta kandi urumva kuvuga ngo bapfa ngo bakobwa ukuntu ishari gusa tout simplement ibiriko biraba nkone ko ndabikubwira ntibaze ngo na mabuzz cyangwa iki nuko impamvu drama yakuyafuse divorce amakuru je mfise nuko mwarimu muri kaminuza nigende mwarimu kuko no ino industry yacu yari ikeneye umwarimu ibirofa turabizimya ibijuju byose niyo mpamvu turi muri operation yo gukuramwe ibitogwa byose ibirofa byose tubijugunye uno munsi niyo mpamvu nanaguhamagaye aha hanze nk'umwigisha wo muri kaminuza aha hanze rero hari umurasta ari kararira bamoye umushatsi ateka igongo mu bisanzwe aho tugeze ku muririmbyi wo kuri rujya rugero rwa Satbi so umuririmbyi arakwiye gukora ikintu agasigara yidogerwa nawe yayikoreye ikibazo mfise none ndakubaza bya mutipe no Satbi yamukoresheje kwa gusa canke yaramwaye none ko bavuga ngo bamuye mu 4 million 5 amera bamuye ora amadede bo muhamba yaragama ngiye mujama sasa none yaramusunduye nyene byembi mani yamuguriye impuzu zonyene je byarambabaje sana nuko none ajya Madrid yo kugira ba juste kugira mukurire kwa Madrid yo bumvikanye kivre bara yamusubijeho oya huko sange yanagurishije Satbi ayagurishije Mwiriwe canke mwaramuse bivaye naho muherereye waba uri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri mu mahanga ahatandukanye Canada, America, Australia ndetse n'ahandi. Iyi ni Buja Town TV ku muntu wadukurikanye bwa mbere nagendagize na subscribe, like, share canke comment byose turabikeneye nibidutera intege. Uno munsi rero andibaza je musanzwe mumenyereye ni Raj CEO umunyoni CEO uvuga ati ndi CEO uno munsi ndi wa musi uno munsi uri nyuma ya Mike no wa musi CEO tambere Sky ari he Sky aragwaye CEO Sky aragwaye marari posha sana barakariye kama story muri entertainment turayaje yaragwaye asanga gafisinda ahubwo ejo tuzoze tuje kumusuhuza asanga gafisinda afisinda baramupimye gasimbizi tubizi ega ni bibiri muri entertainment birazwi kandi yakabwiye muri kiganiro ni wewe guma ngabe bigaragaza tu busimwe bya mbere sikarazi ko gakina amasezo karaza kajya hit kacakanyika ntuzivyo gacakajamo oya nawe reka kumucafuza ubu kwabaye bugaruke rero kabonye kamaze abamesha bakabonye urafite ivyemeza none nakubwiye niko system iri konsi umukobwa wese ari muri industry na interview abonye Shani Queen ati umwana wanje sinifuze ko yoja mu by'imiziki bo si interview ahubwo ni post yandi ni post yagize barayibonye none bazi ko ari kubera iki ni kubera abonye umuziki utunguka oya ni kubera azi ay'abakobwa bari muri industry yo babona none simbizi abakobwa bose bari muri industry mpaka bahore n'ivyo byago mana barabavuguta kweri si blague nukuri desti ariko ntabwo zibayobora kumwe nabagiye barimba gospel yari nigeze gusaba nimero zaho bakitwa Arvela Arvela muhimbari sabye nimero sindi umuntu umushefu yarambwiye ati
akunda kuba amasiga kinasi urazi ngene bigenda hari ukuntu dukora ibintu byo dukora ugasanga umuntu akubwira ati ana bonda kundi ibyo ukora kira uze gucanga utana ka envelope ka jibira maze kumba ko kenshi yarabona amaze kurikana ikiganiro bakumva ibintu mvuze birabafashije mu nyuma kambwira ati ndagwa ka envelope rero usanga rero mu chef yashaka kumuha envelope andoni nje nimero nsanga ndazifise zari zanditse ko Cizo inimero zande Zarvera zanditse ko Cizo boy yareke ni blague Cizo nawe ni tubyumva rero yuko Zarvera sama gospel ni gospel so kandi ari kara hitting no nzenya Fanny Lavine sumukizwa cha Fanny Lavine tuvyihoza yego tuvyihoza ariko ndakubwira yuko uri muri industry yacu menya gusa ko uravuga utwa tubikunda vyaga ushaka uburi ngumyi vya vrai simbizi amakuru y'imi utari we nanjuriwa n'uwundi nimheze China bakorera mpege nanyo usanga amara urumva kandi numvise ngo baranagutinya cyane nibyo vyiza bica bimereza bica ivyo bica bimpa security kwa nyina wa mwamikazi ngugusha benshi ugira iki ngugusha benshi ndahusha urabagusha gute urabatembagaza kandi bani ndibonyikotse nyamamvu ni pose na nyina wa mwamikazi ego yago simbizi baido amakuru y'imisi Jenny fresh kwere neza ndaho tuke umengo warumaze imisi ugwaye oya ko yatanzoganywa oya imburugini igwaye nango vuga ati nari mazi imburugini igwaye nari mazi imisi ngwaje imburugini nayo ni jewe Marco n'amaguru yanje kandi wararize cyane waratakambye gose sinatakambye abo gusa narashimiye abatahuye akamaro k'imburugini narabashimiye DJ Paulin yanerereye yarambwiye ati nabonye ko imodoka yawe igwaye ego nsanga ngaha ndaguhereze vraiment gende na DJ Paulin urumva ntuzenya Landry promoter we yaraje no kuraba ndayigwarije nande kandi DJ Paulin Masterland wewe kandi abo bose Masterland wewe yavuga ati ari imburugini yagwaye yari mikasha yawe yari ngozi yari ruguru mugabo yarakoze amateka nyina ararungika ama urumva yarakoze amateka none nko simbizi uvuze ati DJ Paulin Masterland ego DJ Paulin Masterland Saido Nyanka ego uwitwa Espoir n'umuhungu wa Kidumu burya Kidumu arafise umuhungu akuza muri Canada yitwa Espoir hari n'undi mu manager yitwa sinzi kurabona igaba 26 life sinzi ko yizi irimwe ba Fabulove bande nawe ni mu manager niwe muntu wa mbere kumaze kumbwira yuko imodoka ibintu igwaye ari kugurura hotel yambwiye ati peta ugomba wakomere ego andonke wewe niwe muntu wa mbere yashandongira 200,000 ubwo nyene mishembwe ati mbwira manimero yawe tararongika urumva rero so hari abantu arabo juste ibintu dukora harabibaze ko dutamba twirorera mugabo hari abandi babona yuko ati ujya mujama ko gira ikibazo mpari egeza gupamba ivyo bya mbere rero abo bose baramaze gutahura agaciro k'imburugini bose ubona agaciro k'imburugini agaciro kiwanje kuko abantu Jembego foreign ni James Akadua bavuga ngo mfise Akadua agaciriritse mwaye imodoka yanje ikorera byinshi industry nuno munsi na mvuye kuri aeroport gutegera hari artiste ajava muri Sweden aje ngaha ni migamba zanye y'abaririmbye benshi bapfunzwe imburugini bire tuvari batahanye imburugini yatanye Juste Gaël umunsi ava mu gasho kuri dossier yabahozi nabantu zenya Ozi Nikita niyo yamuvanye muri peji gushika muhiri wa mu Gasenyi igamburugini nyene imburugini ni imaze gutahana Nerinati yari mu afungiwe mu nuzenya muri Enapo imburugini niyo yamutahanye so imburugini imaze ba case dare baramaze gufungwa imburugini kabari batahana
ofete imburugini ikora byinshi imaze mbona imodoka ya intervene nawe niba habaye ikibazo nibuka nige umunsi expect ari mu gasho imburugini niyo yagiye ni imodoka nyene ya yego c'est vrai ni wanje mugabo ibikorwa ndayikoresha n'ivya industry kandi yarahawe no mu gihe ca Bauden nigihe ca Bauden nari navyibage ege DRAMAT agenda tabara Bauden imburugini tout simplement niyo mpamvu ari abantu bavuga bati ya modoka hako yopfa je mfuma ndari inzara narakunze umutima banyeretse abavandimwe janvier umuhungu wa Mayondo iri mugwiza tunga janvier muri Canada ngana umuhungu ujya mugwiza tunga mva ngo Mayondo abo se n'abantu babanyi babitaho baza agaciro k'imburugini nama mwamikazi agaca byapuva kemera yuko amahera ndayakura mu mahera yokora ibindi kandi wavuze ati ngo yasigaye ngo acuye akura ngo amafaranga mu mugambi mu bambe umugambi bunguka cyane na mama mwamikazi acara byapuva mama mwamikazi ni waraba niwe yemeza amafaranga ava mu mugambi mu bambe baido imburugini yubaho imburugini fresh yego ko ni imodoka tanumwe azongirira inzigo yego ntawe yidoga ngo yanyimye lift cyangwa iki oya umva ni imodoka iri ngaho kandi we ntiwimana lift oya ni wimana lift mfise igitoro vraiment ndagutwara gushikana iyo giye yego kandi ni imodoka ngiri yo nshaka no kwimva nduge mu Kirundi ashika neza cyane yego simbizi by the mu minsi hariho post nabonye wagize shaka uco udusigurira utubwiye nco washatse kuvuga okay ngo mwari wo muri kaminuza ni jewe mwari wo muri kaminuza ni jewe ubundi nawe acavuga ati ngo zima ivyo biro urumva mwarimu muri kaminuza ni ndi mwarimu kuko ino industry yacu ego yari ikeneye umwarimu abantu bose ivyo turi ivyo biri kubera twigishijwe ego yabo twigishijwe niyo mikro ni wayifashe ego niyo telefone ufise ngaho uri kurara uturaba ntumenye gusoma ni kubera wigishijwe rero inyigisho zose hariyo amashuri y'intango ego hari ayo bita ayisumbuye hagaca bona kaminuza ego ujya haje uzorabe kenshi umuntu bamubwiye yuko yahejeje ishuri ego nuba yahejeje ayisumbuye ibindi ni inyongera neza cyane babyumva yego uno munsi rero ayisumbuye bose barayahejeje uturiko tubareza inyigisho za kaminuza none mwarimu muri kaminuza aca abandi naca wewe nikiwe nyine hisunzwe kino hisunze yuko ari James ubumenyi bukwiye bwo gutanga ubumenyi nyabaye ega dushaka ega kwishuru habwa ubumenyi s'ubwenge baguha simbizi ishuri ryawe ryitwa gute ishuri ryawe menya ko ari kaminuza ni kaminuza gusa ibirofa turabizimya ibijuju byose niyo mpamvu turi muri operation yo gukuramo ibitogwa byose ibirofa byose tubijugunye dusigaze incabwenge abantu bafise vision bafise abantu bari mu ntumbero bari kintu bita intumbero 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 urayitse ubona ko bazati intumbero ego rakamera intumbero ni yahe intumbero yawe uri mu yahe intumbero genda umwigisha atanga intumbero kandi wa kaminuza akongera iki atanga intumbero uno munsi turi muri operation yo gutanga intumbero iyo ntumbero twitayunga muri kaminuza kubera ubumenyi bwose mu bufisi kaminuza gusiguye intumbero bro nta gishasha bakwigisha kirenge bijya bakugishije muri secondaire ko n'amaformule naga nyene bagarukamo gusa naga nyene udurabe n'umuntu yize ibyo byose aragenda muri kaminuza akiga gatangura a zero kandi bikakubera uba bukwibutse ni bimwe wiga hariye baraprofondisa gusa neza cyane ko nuwize juridique arabu mu avocat neza cyo kimwe nuwize droit kandi urashobora kuba wize juridique urumva ni niveau ya secondaire droit nawe yiga muri kaminuza bose biga amategeko mugabo ego c'est vrai uwiga muri kaminuza
wize juridique ugafata na droit muri kaminuza naho ujye urize economy muri secondaire ugashaka economy muri kaminuza hari ibindi bintu biza kongereza ku vy'ubufisi mugabo urumva yuko murashobora kujana n'undi yize scientifique cyangwa lettre ngamwe se mukajana mu yindi section muri yindi faculté mwahuriye muri kaminuza niyo mpamvu rero burya ubumenyi twe dufata yuko abo dufise uno munsi bose muri industry niki dufata yuko ubumenyi afise ubumenyi bukwiye bahawe mu mashuri yabo yisumbuye ubu rero bageze muri kaminuza barondera bari imbere y'umwigisha hariho ngaho umwigisha hari bariko barayaga n'umwigisha wa kaminuza niyo mpamvu rero we ufise mikro ya kabiri umbaze nkubaze umwigisha muri kaminuza kumwigisha muri kaminuza afise inyishu z'ibibazo vyose reka ndakubaze nk'umwigisha nta ngorane uno munsi niyo mpamvu nanaguhamagaye aha hanze nk'umwigisha wo muri kaminuza umbaza rero aha hanze rero hari umurasta hari umurasta ariko ararira bamoye umushatsi ateye ikigongo arababaje nk'umwigisha muri kaminuza tuvugana abandonyikiye message ivuga yuko ari umuntu ariko aramuhereza 200,000 kugira avuge yuko ngo ivyo yavuze yabugishijwe n'akaborego mugabo uko bigenda kose umurasta ingwana arimwo yaraje yarabwirwa ati urumva wewe nuko baramumwe umushatsi yaraze umurasta bayido taragera kure kuba tabizi ariko avuga ati jewe barampenze ngo bangize umuboss bamuhenze bamugize umuboss bamuhinduriye ubuzima bamusubirane ubu n'abahora bamuhereza ibiraka byo guterura n'imizigo ne bamuha ngo tumuvugira ari muri clip ya Sadbi byateba mwigisha wa kaminuza kiri cyo bivuze mu bisanzwe ni icyo mva umurasta nyine ari mu gahinda none umunsi twavuganye arambwira ati je urumva uyi no kugira ngo nk'igihumbi cyo kujya ubu n'ingorane mu bisanzwe aho tugeze ku muririmbyi wo kuri rujya rugero rwa Satbi so umuririmbyi arakwiye gukora ikintu agasigara yidogerwa nabo yayikoreye ubona umuntu wana se kijya video sije nayifashe narayirungikiwe cyane nzi ko ari wayifashe no urumviriza rero yaje ujye karamuhojinga sepamo ni video narungikiwe wayifashe ni nawe yigeze gufata amafoto ya Satobi agiye kugurisha television cyagiye cyo kuri bata ufite abantu urabona twebwe niba nabwiye ati umwigisha muri kaminuza nyine muri kaminuza je ndafise abanyeshuri benshi nagiye ndigisha rero amaze kubona ati uyu mwigisha wanje akorera muri iki gisata baragerageza bakaze barama amakuru ati wamurasa je namutoye Satubi yaraje ngaha amuhenda ngo bamuhindurira ubuzima amutwara muri saro aramwimishatsi agenda hari tipe n'abahora bamucorera ega abandi baranamwibagiye harabara bamuhereza kubera Rasta tipe cyo mu alcoholic kugira ashoboye kuryama teza kuza gucoresha kandi ko razi kunzoga zizimvye bro kubishoboye kumwikiyeri kugira ibiyeri bishobore kukuboreza nuko bunyoye basi nk'ibiyori basi nka 5 par exemple ibiyeri 5 faranga 10,000 birenga none simbizi razi kurugiro nke 10,000 ni ingorane tukasanga ari umutipe ba oblige vanga tukiri ngaho nyene hariho inkuru nasomye ku nyamakuru kiraho sindacibuka neza bavuga ati koko vy'ukuri yarahindura ubuzima kuko kugira je mw'ijya clip yahawe 4,500,000 c'est pas vrai nivyo sivyo na gato ko bitagiye koro bro jewe umutipa nkundi akitaba telefone arafise na telefone oya umvande anyera amakuru niwe yafatika aka video yanagafashe nyene niwe yamukoresha ikijya interview aramubaza ati none wewe ko Satubi yaguhaye amahina zagenze za miliyoni 4 n'ibihumbi 500 shenda mu telefone atumuvana nkwe yego
nshaka duha umuco kwigihe iyo manu ubu wihagezaho nimpamvu twa wa kaminuza ibintu byose bashirira umwigisha wa kaminuza byose abishire ku mugaragaro ariko gusa miliyoni 4.5 yahawe miliyoni 4.5 zomuhindura ubuzima basi n'amezi nabi n'amezi miliyoni 4.5 zahe gusa tubura muzi karabasasi kasharika nyene uriko ra telefona na telefona umuvandimwe wow sema naita gira araza kwitaba aza kwitaba nasa dubeta 4 millions sadubura muzi yo cyangwa mupfa gufana gusa abantu mutana bacu je sindi umufana kasharika je nta muntu numwe fana simbizi no bazo fa abantu basi mubemera mutana bahanza bane kugwega ageze ko sabi nyene n'umuntu amba kugwega ageze ko umuntu yakoresha umuntu agasigara mu idoge uvuga ko ari umuntu 4 millions man wana acha ni telefone number oui man allo Biko ushafika kwa nyumba nafika sasa hivi ega satatizo sana niko naro sasa ikibazo mfisi none ndakubaza jya mutipe no sadbi yamukoresheje kwa gusacha nkera mwawe none ko bavuga ngo bamwe 4 millions 5 amahera bamuhaye ora amadete bamuhaye amahera zamani ibyo mujama sasa none yaramusunduye nyene byembi mani yamuguriye impuzu zonyene je byarambabaje sana nuko none ajya Madrid yo ba juste kugira mukurire kwa Madrid yo no bumvikanye kivre bara yamusubijeho oya huko sanga yanagurishije sabesha ayagurije mama none sasa uwo mutipe rero mike sho vraiment ndakwani muchoreye kuri bazifanyaye kandi baba none umuntu agomba kumuha 20 ngo avuge ko yari yaborewe ninde ngo umunega wo muri RFM imbonana mwibagiye izina wo muri RFM atari nuzenya nuzenya ngiye mujama bisangi Evrard je ndibaza yamubwiye gute none byamujama korera he agazafise n'umwana w'umwibara nineka yo mwibara yo mwisite yo mwibara ibaye none bo muzamuhurira ujya n'imbire n'umubire n'imbandi baranyivye umuzigo ujya mujamara ndavuga ati mbwa abadipe bo ngaha banyivye umuzigo kwera bo wewe abazananye n'abasoma yambwiye ati ngiye ukuzanira rero jewe shasanga reka ridoga ngo sadbi yampariye yarampenze cabatireka je basi ndagufashe ndakwereka ukuntu bigenda bageza na postinze je kwipaje yiwanje mbona umunota umwe abantu benshi baragakurikiranye ndagafuta ateka mpe podada singeneye gukwegera page zanjye oya kirazira canke ibintu by'ikisana rero mana vraiment gani ivyo urumva n'abajama barabakurana idiri nyene ryo kunyanyo ryo kwiba imizigo urumva no baramwido urumva baramaze no kumutimura mwirigara bavuga ati usha kuwa stare tuchorera sisi nta byumvira mama we en fait ayo kuntu usanga nyene afata n'imiduga akazara yereka parking yo niwe bajama beka ncyanamubona Rasta rafika namuona na mimi ndamubona hajya nyene bama parking ujya mujama akisa dbiko la romba ko era DDF kana uzisha ejo ngoma premidi nzokubaza nzumunyereke vrem ejo banavuye muri pass ko za kwifotoza hehe muri pass ukondra passport rendez-vous ya saa 3 rendez-vous ya saa 3 banavuye kuko narose umuntu azobifashamo sinzokeba sawa aho ni fresh ibyakugora uzombwiye dukora ivyunguka bye muri uzombwiye dukora ivyunguka kesho asubuhi
mwarimu na Madrid yaciye agurisha akantu waramaze ukumva ati najya Madrid yamumoye mwarimu ashobora kubera yagurisha iki ko bitaze ngaho nta kindi kibazo biri clear ku kibazo ca Rasta man ubwo bariko barabitubaza bararonsa umuco kuko hari abariko barabitubaza cyane namubwiye ndi mu kiganiro uyu ndamu telefone nta n'ibyazi ko twari ngaho oya wala ubu rero bararonsa umuco abari bashaka kuronka umuco neza abari bashaka kuronka umuco neza barawuronse umurasta yaramowe sikumubwa gusa yaramuguriye impuzu mugazi rya mpuzu yari yambaye ni miswere kweri baramuye ryapana agashati nakaya gatisi ryatisi wanariyo itiso amengo ntabona yamatisi umenga vyimbye gutya zimwe bagura mu ruvumera zimwe bagura mu ruvumera zimwe usanga bambara umusentire isentire ica munsi gutyo ugasanga n'imisipi kuyiba kwera ibitari kuri size neza bya man ujya muri Rasta baramuhoteye urazima niko ari abantu batunzwe ni dread gusa mbonye gusa angena afite dread bavuga ati izi dread zari ndende ziri bro kai zari zimaze iminsi myinshi umuntu akubwiye atagukuriye kuri dread atari buguhundira ubuzima pour de bon rero yari kuri target no urumva le fait urumva yarabaye novuga yuko yabaye exploiter urumva ufite ba kandi ibyo bintu si byiza n'abadukeneye guhindura ino game kaka dufate iyo abasad yarakeneye ya scenario kugengene yari yabiteguye ujya mu ntege ukinisha nabwo ari umu acteur n'umuntu yibera mwibarabara Chadiri yaramukoresheje acashiga amutaye ngaho nyene bisigura yuko brand hajya sad bini byatazaga brand yo nyene yarayononye de notre part ko uzi neza yuko ugiye gukoresha umuntu mwibarabara lo minimum yagufa musigira n'umutaye basi na muto acha ikinyira akavuga ko yahombye mugabo urumva yuko yamusanze avuga ati ngo sad yarangiriye nabe kubera ko uno musi urujije rwari mu bantu reka ndavuga nkuko bamwe bavuga ati reka 4,500 umwaya zishizehe le 4 millions c'est OK genzo mukuru oya turaronsa umuco numvise turaronsa umuco birumvika nta miliyoni zinera mu zine ari kuba nakanagira me bro hari ibintu uno muziki wacu jana bamvuga yuko atari isita abaririmbyi bonyine abantu ba mbere bazi imbere mu kuwica kandi ico kintu wama wakivuze nama nakivuze none ntibibonetse none uvuga yuko wateye imbere baje ku mameje ukavuga yuko amwaye 4 millions 5 kugira umuntu ashoboye gukina iyo sinuze amuga cungwa na buke yari karidoga hamwe bavuga yuko ni dread ziyo zagurishijwe no musane nyene none uvyumvise none atavuga yuko ni dread bwato ni dread zarazimusubije ko dread hari ukuntu nabazica uzibika neza kazozishirako ni mugihe cyage kandi ni nkuko Sadbiye bavuga uti kugira nshobore kugarda brand yiwanje reka ndondere umuntu yigeze kuba afise dread hama aze kuzishirako aze gukina yuko bazikase zirakoteshwa kandi urazikota ukazishira ku mutwe ugakira lo scenario hama pa après nufata umuntu ifati dread zo imara imyaka n'imyaka ariko arastragolinga bro Jasura yo yamujama umubonye yasa n'igisuma mugo bwa mbere mubonye yasa n'umurasta ubonye asa nabi wasa n'igisuma uhabaye n'umukwabo mwajya muri ville bajuronde kumakani babonye gusisura yarakamiritse bacakira pick up indani kandi urumva yuko numva yuko n'amadiri yikorera umutipe yamumaye yarigeze kumutigita bwate jo cyo baranyivye muzigo none bigenda urumva yuko peut-être ko izo dread ari gihe haba nyisoba abapolisi bakamusimba ngabo no munsi Rastaman no munsi upfa gusa kumubona gusa gutya mu maso gisuma ngo mubambe that's why rero no muri credibility nijo nakubwiye ko Sadbi ari kurondera umuntu afise cyanza kamukoresha oya umacteur bajya nyene akambara kujya gasa nabi mugabo ugiye kurondera umuntu usanze muri ubwo buzima nyene uzi ko utagoma ubuhindure utari buhindura ubwo buzima bayemwo muri ico gihe ni brand yawe uri kurico neza cyane na mpamvu rero n'umuziki wacu guma dukinira handi nyene kuko hari ibindi bintu tuba dukwiye kuba serious tebamwe serious umuziki wacu usanga tuguma hahandi nyene ugasanga muri bimwe ntitubaye serious
kandi ivyo twari kuba ngo serious ivyo tuba serious ibidakene kubesha nko kubesha abantu umuntu muri 4 millions 500 ego atana infra wamugure igashati twari kuri ya globe igashati ni panaro 5000 10000 10,000 francs ibihumbi 10 kiya kirato mwana kibonye yari yambaye n'ikirato cyo muswere dufate base ko ikirato yiguze 20,000 afere ya 30,000 ukacifata umuntu idredi ziwe ego mama mwamikazi afisa Madrid ndabubwiye amafaranga bariko baramupropoza kuri nyadredi abazamupropoza yagiye ati bashi tuzikura mwati namubwiye ati ukazozikura ko niwo muzi wanyu muzobona na pere yanje ni hatari ntibigiye koro ariho uno munsi tugenda mwamikazi dredi bazozikura ko ndazishira ku mutwe wanje wewe mama mwamikazi ariko bazozimukura ko bazishira ku mutwe wawe simbizi ntuzobeka ese yego Rasta man yego Jaguar. Jaguar. Arano waro winjira utoninjira. Hamwe ushiraho dread wewe. Ndi mwarimu ninjira hose. Mwarimu. Usaba ariko rakaza. Bisa brand yanje ndayikuze. Ndi mwigisha uko nza kose. Yego. Nane umwigisha aramukosora ngo ndibuka kera. Ari umwigisha yatwigisha muri CT mitwa Didong. Yarafise ipantaro imwe ya jaune hari ukuntu ishati ushobora kuyimesa kana itakaza EPC ramwe amwe ngo nayikoze guke ukitabuka man jini gasetiye abanyeshure twigana bambwa ati tumaze ati je maze ngaha gasaba umunyeshure ageze muri premiere batanje nkishanga septième di donc yambara gashati nyine ego je ndahapfa ndagaruka kuri nyashure nyine après nk'imyaka 7 sanga di donc aracafise ya shati na ya pana ni kuvuga ishati ni pantaro yavyambaye imyaka 10 ni abantu ba mbere bafise impuzu ziramba nabigisha aremera kazimba kandi baido ntibanapfa abigisha ntibasaza ntibapfa bugumubona niyo mpamvu no musi waje wita umwigisha muri kaminuza mwigisha nka mwarimu ni pepa ni karamu nafise indirimbo nigeze kuvuga karamu nje nka mwarimu ni pepa ni karamu mbanze mbahisomo hama ndabahondagura baido mwigisha yego no musi hari ibintu biko biravugwa cyane hari induru novuga ko ubu benshi batanga kuvyita ngo ni induru hagati y'abarimvyi babiri ndarande Bface na DRAMAT bariko barapfa indirimbo umwe akavuga ati kubereka kuramo verse yanje ni vyinshi biriko biravugwa hagati aho gushikaho byageze no ku media no ku maradi umwigisha no musi dushaka aduha umuco indirimbo ni yande ni ya DRAMAT hama utenduru nende ni Bface on the floor ni Bface utenduru kandi imbere ya DRAMAT ngo bakuyemo verse yo kandi bakuyemo ata burenganzira bamusavye none eske mu vyanje ndinda gusaba dofate nk'ugenda gukunda gusanze ngaha mu nzo muri aha yego wewe urinda kunsaba urusha rwo kunsohora musanze ngaha ari wanje yenda gusanzi wawe muri gwawe yego ahubwo ni DRAMAT yasuzuguwe gute ariko simbizi yari kubanza DRAMAT yabwo n'umwana mwiza listen to me yego mu mategeko ingwane ziba n'amampanuro abaririmbyi buri gihe iyo gomba kuja muri studio hari amategeko ategekanye ingene collabo zikogwa burya hariho amategeko yego arahari y'amakora ari muri OBDA hoho OBDA barayi ni biri ndakubwira namwe tuno munsi reka dukore nka mwarimu nushaka ko tuba mwarimu yego wa kaminuza kandi muri OBDA hari amategeko aranga yego byo musanzwe kubera izi ngorane ziza ziba nakanye by'indirimbo nakabwendo uzosome muri riga tegeko rigenga ibikorwa mvabwenge byaba ya dodoteur yego Teo ryasinye mwaka 2005 tariki 30 z'ukwa 12 barakureka neza ingene amakolabo akogwa
kugira mwirinde induru canke imishamira. Ni nk'akarorero kandi akarorero kari très simple. Yego. Indirimbo yitwa Superman. Ya Big Fizzo. Ya Big Fizzo. Me yanditswe nande? Yanditswe na D-Rap. Inyuma y'imyaka nka 50 umwuzukuru wa D-Rap cyangwa umwuzukuruza wa D-Rap ashaka kuyiririmba, arashobora kuyiririmba, ayiririmbye umwuzukuruza wa Big Fizzo yego agasha yitwara umwuzukuru wa D-Rap. Iyo ndirimbo ni ya sokuru. Après indirimbo bari yande umwe n'umwanditsi undi yayiririmbye. Biri official indirimbo ni ya Big Fizzo. Nivyo twe tubona. Nivyo tubona. Hamwe wayanditse naho. Ntaho bashayifise ko. Ahubwo ingirisho nico kitaratorerwa umuti. Niyo mpamvu vyose no umuti urahari wavyise biri muri OBDA. Iyo nico kigo cy'igihugu. Urumva? Yego. Kikwereka kikwemeza ati yego iki kintu ni cawe cyane cyane cyo gisangiye na naka. Mbona umuntu turashakoresha ubujama, turashakoresha amasantima. Mugabo mu myaka iri imbere hiyo hatugira igihe tugerayo ama blockage. No muziki dufise nizo kama turabashikaje ko. No mutwe ramaze kuzana barriere y'ivyunguka. Yego. Kavuga ati wowe dukorane collabo cyane ivyunguka. Ivyo tubikorana kirushikaje. Nibyo vyunguka duhanana hajya kenshi ngana n'ama contrat tugira. Nama contrat y'verbal uko. Hari igihe kizoba usange ntawigeze amenye ingene vyagenze hari gasanga karakoresha ibintu atazukuri kwavyo. Yego. Umvaga bro. Niyo mpamvu uri umuco usanga nka B-Face na DRAMAT. B-Face muyazi aremeza neza ko indirimbo ari ya DRAMAT. Aravyemeza neza kandi aranabivuga. Aravuga neza ko indirimbo ya DRAMAT. Mugabe ngora aravuga ati udashobora kumfutira paragraphe yiwanje. Atabinsabye. Indirimbo sumuri nka B-Face acafise umuntu wo kuririmba ati canke yabona yuko vyanse ari yo ndirimbo yonyene yabona. Entre parenthèses. Nukumene kumateske ikindi nacho. Gute B-Face achayi posting. Avant muganda nabishima de notre part. Imiziki iri kiraba serie. Biraryoshe zinizo beef tuba dukeneye. Hoho iyi beef irunguka cyane. None kurambaza B-Face niko ndamuvuga. None kurambaza DRAMAT. Sigeme kirakura avant agata nsubiye inyuma ku byabaye kuri World Beach kuri hiya giteramo ca Rantan DJs. Kumengo naho nyene ibintu by'amabifu byarahabaye mu gihe DRAMAT bamuhamagaye kuri stage aranka kugenda. None wabivuze si B-Face. So yabizanye. Yego. Drama no muri mbere profession hari kurimba abantu batandatu bari hajya. Ubwo ntivyo babiva kuri ndirimbo nyinshi. No. Gitaramo cha Rantan DJ abantu bacitabiriye nko bari bavyiteze. Yego. Je tuvugisha ukuri. Hama giheze uno munsi bageze mu none giheze kuko tuza kuvuga ivyango drama bamuhamagaye narimbe ko batavuga yuko drama yase kuririmba ko abantu bake bari bari. Amikindi naco ivya B-Face na DRAMAT ni histoire ndende cyane. Ntimubone bibagomba ni hamwe tu abantu barondera inyenda ari bita inyenda mu vano ya njoko. Erega nivyo abantu bashaka kumenya. Wewe ya group y'ama TV online we ntwaroyiremo. Yego ndayirimo nuko. Inge nayivuyemo ntayibona. Ndabizi histoire yose ndayizi. Na muntu abonye niyandikiye gusakana caronka impamvu bavuga ati cyavuga ati tuje kwitwa group. Rero abantu barondera hari abantu ufite ngaha turagenda n'abantu. Yo ngaha ntuzobona ugenda uri free. Uzosanga n'abantu benshi bagufitiye inzigo. Kama ufite inzigo y'inzikira inzigo imwe mbi. Shari mera ku yarabuza haguhera. Rabonye ati aho que j'en profite. Kuri nzo navuga ati ngo yikanga. Bafite ivyo byo kwikanga ubustar fate nka B-Face yabivuze aramaze kuyibwira abantu benshi. Uva tout simplement hari umuntu yo ivyo yabona bitariko biragenda nkuko abavyibaza. Acha agomba kuvyeka ku bandi mais c'est pas vrai.
abandi bapeti baramaze gutahura yuko ubuza bw'umuziki atari ya minota 3 gusa umuntu amara muri studio minota 4. Yego. Hari izindi story behind. No muto turavuga DRAMAT. Kubera agaragaza gukrea ama content bituma avugwa. Kwa usanga uri umuririmbyi uri ngaho uja muri studio gusa bikarangiriraho hamugashaka ugumeho ibikunda. Urabivaga bro. Yego. Rero icyo navuga kuri drama yego nka B-Face for real. Avant je croyais ko ari buzz. Avant nanze ko ari buzz. Uko benshi bariko baravyibaza ariko bikabandanya bifata iyindi muga maze kwicara na B-Face n'icana DRAMAT. Buzz. B-Face twayaza umwanya munini no munsi. DRAMAT twayaza umwanya munini. Yego. Mwigisha wa kaminuza. B-Face yambwiye ivyo. DRAMAT yambwiye ivyo. Mugana agiye gusanga ibintu bapfa ama 6. What? Ibintu bitunguka. Oh, peti asigaye agara. Mais c'est pas vrai. Bapfa bakobwa. No sense. Ntibigiye koro. None ko B-Face yamaze kuyiposta. Kandi urumva kuvuga ngo bapfa ngo bakobwa ukuntu. Ishari. Ya. Sangano nowe ya muhungu ndiriki. Umuntu afise akagoma kamwe. Byabikeneye ibyo. Ntibikenewe. Kameme dukora umuziki. Abakobwa baruzuye. Dukora ivyo. Cyo nyine maze kuvyara ubukobwa bushya kuri bunga. Ntibakiri ku mukobwa umwe. Dufise n'amanovote mashasha. Bwana buguma buvuga. Bwiza rero. Bana kero bwana bwiza wasaga bwitongo ni bwa minyone ngo bwa waraza ubundi buzina bushasha. Amazina yaranabuze utubita amazina y'ikirundi. Bamwamikazi. N'abana bazobica bigacika mu myaka iri imbere. Muracirukira abantu usanga umukobwa muri ko murafa no bafite 3 ihera nko ngaha. Umukobwa utazogenda no gupresenta ari matongo. Umukobwa utawushira tawusi. No DRAMAT yitwa tawusi. No mushira gwabona umukobwa afite 3 yonga. Zo umukobwa amaze kwica 3 y'amarira. 3 ngoye. 3. Tageragira ari mwishuru para. Wita nk'urunyenyeri mu mutwe. Ibaza. Tatuaje nga. Ukamucumushira mama. Sanga gutya ku mukondo yambaye rene. Havisi toya. Wow. Tatuaje. Umukobwa n'umuntu ko muri Afrika none. Nimutwaye matongo hariye muri abakecuru hariya tani. Mugasanga umpeto ngativye n'ibintu bisanzwe. Mugabo amakiki ari ukunakogwa nkine kugutwara umugore cyangwa sinza mvuga ibyawe bibisi ngombwa byo byo kuvugana nawe byaramaze kurengera. Ukacubona umutoke bimeze uko. Ariko umuntu rero ushaka gukora ikintu agaca gusumba kimwe. Bo petit mane mgaje bubaruguru. Drama yarapambaye. Yaje kuri Dunyuri. Yaragwanye. Yamanutse kuri Dunyuri. Kubera mvi muhinga ashike Bujumbura. Yadodere byabikamye kobero bimwe bizana ibitoro. Jadode bazi kuvikobera gushika Bujumbura amanu dodere yikamye. Amugacu bibaza yuko umupeti. Masaha 6. Baza yuko umupeti abari mwendre. Peti nari mwendre. Nivyoroshe. Yaje yikomeje. Yari yikomeje. Yego. Rero tipe matongo namba yarazi yuko akubise gutyo umupeti ngumi cha yinjira. Hariga harano bya gukubita gutyo ingumi. Utoke bwose ugaje kwa muganga direct. Bugaca buvunagurika. Byawe kuri B-Face. Ngatone maramarire ku. Dafise brio y'indirimbo twakoranye. Acara post. Mu bisanzwe novuga yuko DRAMAT kugira iya verse ya B-Face ayikuremo. Daboni B-Face yamusabye kwinjizamwo amajwi. Ni B-Face yamusabye DRAMAT. Yasabye DRAMAT ko yoshiramo verse yiwe. Yego. Ni B-Face yasabye drama. Ko fete DRAMAT yagitangura akiva muri Bantu Boy. Akiva muri Bantu Boy hari ukuntu
atari sure n'ama projet agomba ko ziya za madame zandi yarano je ndazi n'umuntu yarungikiye indirimbo ya madame igisohoka ego Alain umuntu Alain the real ya barakora mu ndundi yarigeza kumubwira ati bananyumvira kano kantu ubona cyo pasa arahanutsa ntiyari sure n'ivyo agomba kora bisigura yuko hari ama projet menshi yagiye arumvisha abagenzi kugira bamuhitishitsemo ni code yarimo kuva ico gihe cyose uno musi icari giteye uruhagarara simbizi nuko yaciye afata Bruno Bface arayiposta hama nari meje kubona kuri YouTube yiwe mengo sinza bamuhanuye yayifuse urumengo ntayiriko oya yari kuma mbazita gute yandirimbira kuma platforms zigendera bibom play riko every kandi uri konti ya Bface of YouTube rero ntirajako YouTube benshi bakaba ariko baravuga ati ese DRAMAT akayishirako acayisinyala ntijako chiba copyright uno musi rero ishavu kuri DRAMAT urumva ingwane musanze ibintu Bface yakoze hamwe urumva ingwane yacu mbere ko dukorana ama collab turacakurana kiujama maze nkine ko dukorana indirimbo je nawe hano hambere tuyani kuja muri obedea hari upapuro ruhari nuko nta numwe arigira jaye obedea nta nabaririmbyi jewe nzi bahonyora ni ibindi ngo ndakubwira rero dufate nk'ubu yaba nka Bface na drama bahereye muri obedea hari birahari izina ry'Imana birahari general bisomye muri rya tegeko bigenga cyadotera barategekanye ingene bigenda iyo ndirimbo isangiye n'umuntu neza cyane bafite bagani nk'abacamanza ni nk'ivyabona kumugabo urumva n'ivyabona authentique ntibyabona authentique biri authentique biguhereza document authentifié ya redemewe na leta nagucira obedea ihembwa na leta ni ikigo cha leta bisigura rero ibi by'imiziki twama tuzanga to blaming government ngo nakingi dofasha uri byose yarabihejeje tudakeneye kumenya ingire tubigenza nk'izi ngwane yabahereye muri obedea akavuga ati bakagendayo n'userukira obedea nk'icabona kujya ugenda kwandikisha umwana muri leta civile akavuga ati jewe n'uyu text ngi tu depose ya text haro document baguha certificat de reconnaissance neza cyane bakembe bakandika byose inama n'ingene bimeze rero no musi rero DRAMAT yari kuvuga ati niyo iyo document ko imbuga Bface yazishizeko simbuga z'abarundi nimwe namambwira abantu ati twijukire gukoresha ibyo zishobora kubaza haga ni uko nanje no mutayiming ngatori indirimbo yayimaye nkayi-uploading gakora umuti yavuga ati nta mujama twana bari baheji yamate ama copyright abantu kandi indirimbo kene kuyisohora ikintu cyambere banza kwirondera de licence ya protection hari ama entreprise menshi yo hanze ntiziri nga mu Burundi protection iri nga mu Burundi ni kuja muri obedea ni gukingirira ibikorwa byawe bavyumva kandi niyo obedea ntogenda kuyitwara ko ikintu kiri kuri ma platform ivyo ni yabibisha nta nivyo banaza bahengera guza yuko indirimbo Bface karayikoresha mu vyiwe mu biteramo mu biki ayitaguye ngara aho harashaka kumubamba mugabo no hanze yarandi mateka cyakora ko hari amateko mpuzamakungu bagiye barasinya gusa cyakora ubuhinga buhanitse kuri abasirayeli muri Bface ya uploading gashobora guhanwa n'amategeko ivyo birahari mugabo ivyo navyo kugira bibe byari guhera daboro muri obedea ko nushaka kugenda uvuga ati ngo indirimbo niyo wancemeza n'icyaha indirimbo ugeze ifite amabanga menshi neza cyane urashobora kuba yaririmbye mu gatore wayanditse iyi ni nk'impanuro tugusa nka mwarimu ushobora guhereza abandi baririmbyi ibi bibaye kuri Bface na drama ntibizobe kandi abyumva gusa tu simplement ibiriko biraba inkone ko ndabikubwira ntibibaze ngo n'amabuzz cyangwa iki nuko impamvu drama yakuyafuse ya verse amakuru je mfise nuko ibintu byo kuva kera bo hari ukuntu drama yagomvye bo ari ukuntu Bface ameze hari umuririmbyi maze kugera ku rwego runaka ko maze kwizegwa kunda tumigwa ahantu ibukuru ni ikitiwa hari ukuntu cugira complex kumva kumenga urarengeye abandi inzo ngwana aba artiste bacu dufise kumva yuko ari we ari hejuru kumva yuko icyumbiro ciwe ari coco by'abandi atari byo boro buzima manebwo byansiye ko drama bandanya abana nabwo
urumva bon genre harimo bro igame yacu iragoye cyane biranayobeye je ndibuka yuko abantu twese twarabaye tumutinya Masterland kubera bifese yatubwiye ko Masterland ari umurozi yamurozi voilà twarabyumvise twarabanye navyo yego n'umusumva nizamu ya DRAMAT yego twindire turabe namba nawe bazotubwira yuko aroga ubwa igitangaje nuko uduhaye amakuru aguma ari wa undi ni bifese turaba nta kintu kiba kinyegeje inyuma yavyo yego kuco gihe cha Masterland yaragezweho no musi DRAMAT agezweho nubu yokora karirimbo gucya gatoya karabapush prototype na bifese nawe namba bakoresha inganga namba bigenda gute inganga irashobora kuba yamaze gutakime ugatereka ngire update ndayigira kuri indi sinayigurondera kandi kwa Masterland tabureka ndayirondererwa kwa DRAMAT rero mu gihe tukiri ngaho nyene simbizi dusa va kwico kibazo benshi mu gihe babifata nka base abandi babifata nka base tuca twumva byafashe indi ntera byabaye birebire cyane mu media je ku ruhande rwanje ca mvuga ati none nka amical des musiciens nta kintu barabivuga ko ivyo bintu amical des musiciens ngayikenwe mu amical des musiciens kwanze ngene kubwira ati yego ndazi nabaje baririmba nta numwe ayirimo sure none amical des musiciens nta kintu yeze gukora ku kintu kitabera ku butaka bw'u Burundi aje ma platform ariko sa marundi YouTube c'est pas Burundi nibazo babeshi yego ingwarane twaramaze kwishiramwe yuko kera indirimbo mu kuzisohora twarazisohora so twashira ku masede tukazidandazwa nyine cyangwa bugatoke ndayitanze for free ngagenda mu studio yose Bujumbura ngenda ndayidisibwa indirimbo yanjye ndabe ko abantu bayakira ngahita ku mateleviziyo radio mugu no mutwamaze ubukoroni bwaputumije yuko indirimbo nayisoreye kuri YouTube ndibi bitarasohoka ofete nawo twapfiriye si abari ikincho cyayikwereka ati yaba twarikomeje no muri systeme twamyemo yego uno musi umengo muri systeme twamyemo kuva kera systeme nyene kuko uno musi DRAMAT ari kwense avuga ati indirimbo nuzoyisohora gute kweta uja kuri YouTube ofete urumva abatipe bo bafise ayo ma platform baramaze ku develop ama algoritme yabo ku buryo ikintu kumbuga zabo yego kubera bivanye n'ama license bagenda baragura urumva yego hajya dufate nka bifese yamaze gutayiminga kakabirokinga yego nta mboga nimwe umunyamahanga izojako ngene cyo buza kuri gasapi jako nico buza yuko kuri FTNB bayivuza nico buza yuko kandi bayivuza nayitosha ku marezo yabo kubera baramaze kwikomeza ko bari mu byunguka kene kwereka yuko tugaruke ku muzi kugira umurimbyi twako komeye ni maka YouTube umunsi naho bayugaye umunsi nyene bayivuza umunsi avuga bati ndibuka umunsi Facebook bigeze kumara umunsi wose 24 amasaha 12 byikofye barabonye ngene vyagoranye kubera ata plan B ihari boro gasapira hari zenda turimenyereza rero iyo tuvunitse on fait quoi je namuhanuye DRAMAT ati ngaho amaze kujamo kandi bifese yamaze gushiramo vitesse gikwikira no ku accelerate kongereza umuriro kwaje umaze gutera ipaya mbere uri amavyi uyajya yose nujye dupande kwa amaze kwitura byo rero haga rero niyo mpamvu rero bisaba rero kuzo turikomeza mu nzira zose ikicugawe tuwarukire nga neza cyane abyumva rero namba rero vyabaye ari uko bimeze biduhicigwa nge ndibuka umusuraho bifese ngeze kumubwira ati uraye indirimbo yanje nahise kuri platform uyironko uyiguze muntu hambere abaye busy acarigira ntaraheza no kumuri ngene bikoko ndobikora okay maybe ibi akoreye DRAMAT nashaka kuza nkundi muntu akayimukorera nawe none indirimbo kazi matari wazikora najya mu studio ari shaka kumenya ati yasohoye indirimbo cyangwa album yakoze basanga nanje mumesha ndamutayiminze kuzishira kuri distrokit kabumukoreye ko ndanze niyo mpamvu rero ibintu bikenewe yego
sivyo ntibikenewe. Ibi kandi bigiye kwicira n'abandi baririmbyi ko hari giye n'umuproducer ko nk'ibiri biricira na credibilité Joel cyaboneka none Bruy wayimuhereye iki tu vois nima bintu binaba je ndibuka negeze gutwara mu artiste kwa Joel ambwaje nta Bruy nanga mugabo murashogoreza Bruy uruje kumviriza kugira umenye ibyo uzakoresha ubu cyuhitamo kurekura Bruy ubu byisha aho no kwicira yego kuya ndirimbo nayumvirije cyangwa amakosa amabanga menshi muri studio bro abarembye bacu benshi yayiteruye uko nyene ayishira Bruy bana na fini sindirimbo yari bwaheze karabaye iyo sini Bruy ijya nayumvirije aracyarimo na bya biboro byo guhema ari ukuntu mbe ko bara mix ari ibintu bagenda barakuramo harimo ishari n'inzigo birimo harimo ugwa kora bifese bavuga yuko DRAMAT yamusuzuguye DRAMAT nawe akavuga ati le fait que d'abord yamusuzuguye bifese nawe agacayishira hajya ndashagombe koreka ko DRAMAT yamusuzuguye nk'umwarimu muri kaminuza tugana ku musozo nkuko watanguna bivuga tukiri mwibi ntaho umuziki wacu uzigiye gushikana gatoya mu gusozera impanuro hayi bifese numvise ari wohagaririye ko cyane iba vyabaye yego akunda no guca imigani nanye bati ko yamaze gufata position rokeje urutoke werezayo gose sivyo game turimo uravye bifese ukaraba DRAMAT nabarimbi twari dutanga kwa karorero tubonye batanguye kujyana rero bapfa ivyo ikintu kimwe nabo babwiye ati felicitation turatanguye kuronka amabifu ya meza yunguka twe turavyungukiramwo uno musi media murunguka kuno musi bana ko dukoze emisha presque tuvuga abantu babiri yego mwese inyungu kuri mwebwe samahera mugomba mwinjitse ariko handi turondera inyungu mwarimu mazi iminsi mujya amahera ya Fanny Lavine na Liberi ubu Fanny Lavine Liberi yaheze ubuhaje bifese na DRAMAT ndabwiye ati felicitation nabashimiye cyane ushimiye bande bifese na DRAMAT urabyumva bakomereza bandanye je bifese namubwiye ati murabe nibindi mukriya bwiga tubandanye tubaho turonka amakonte zibe gusa ari beef mwene izo tuzokumva umuntu yari ikintu mawundi mu by'uburozi cyane tumve mwagiye guhana amashano mu byo kwicana ngo ngo yaturika ijisho rya masterende undi ibaze tuze ivyo tureka cyane nabyo dukore zi beef mwene izi twe baduha akazi bihere twiyizire ngaha tugirira amadeba tukuze umuziki wacu turonke impamvu n'uburorero bwo kuza turabigisha abantu benshi batari bazi yuko BD yafise ubwo bubasha babimenye bari kubabimenyere ngaha hari ibintu byinshi batari bazi sivyo batari bazi cyo drama bo barapfuye na bifese ko DRAMAT yagiriza bifese yuko ari umunyeshari ko ari umuntu afise inzigo bifese nakavuga ko DRAMAT amugaya ngo aramutelefona ntamwitabe kandi urumva fete urumva DRAMAT bavuga yuko iyo na bifese genre ngo nuwa muntu ngo wama mu excuse inde uramaze kubona ukoranye na bifese muri abagenzi juste mugendana yego mama excuse amawisigura ibyo drama yamwagiriza bifese nuko baoblige ko amawisigura ujya kumva rero nyina mwamikazi yandonde yakambura none uca wamawisigura gute ntutegeza kwisigura telefone bari mu biki niko na bifese afata DRAMAT niko drama nabona ati ibi twapi ndarambiwe kwa mu excuse n'abana ho excuse ku muhungu mugenza we mani unasikiye ni bimariki reka tugushimire cyane Simbizi apana so urumva ndoriva nivyoroshe reka tugushimire cyane nenda bashimire gose ego reka tugushimire ku mwanya waduhaye asante sana burije ariko oya nibwira niyo masaha uko mzee reka dushimire wewe wese wafasha kanya keza kudukurikirana iyi kaba yari Buja Town TV
aha nyene niho uzokwa muronkera za update nziza zimwe zigezweho bana n'uwo munsi tubashikirije ibitandukanye n'ivyo mutari muzi vyose n'ivyari vyinyegeje inyuma y'amakuru atandukanye atariyo bimwe twita ngo na mabezi biki byose zoza tubikurikiranira nga ukabagiriwe rero ibako ryo kurangiza ikiganiro ukakimara ntugende utagize subscribe ubwo akagaruka bye bye.